abakora mu gisata cikawa nta no kumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nka maraso imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari ntimwahimvya icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vyikawa duca tuja mu cayi naco mu minsi yaziragirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi uwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kagabisha abarongoye amashirahamwe atandukanye yegamiye leta abamenyesha ko bagiye gufatirwa ingingo zikomeye kuko batitaho ubutunzi bw'igihugu. Inyuma yaho harayasohotse ingingo zihagarika abarongozi batandukanye harimwo n'urongoye ikigo kijeje guteza imbere igisata c'ikawa Odeka, urongoye ikigo Onatel n'abandi. Kubwa Silvestre ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi ngo hari igihe bikenerwa ko umutegetsi akoresha imvugo zikomeye kugira abantu bihanure ndetse bikanakenerwa ko afata ingingo. Hariho imvugo keshura gukoresha kugira ngo abantu bumve ko ari ibintu bitagenda neza, bumve kandi ko bashobora ko bategerezwa kugira batamo neza. Nakunda kubwira rero yuko burya umukuru w'igihugu avuze kurya avuga byumvikana agira ati reka nkangura abarundi. Mugabo vyanse harashika afata ingingo kugira ngo agarukane ku murongo abantu. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu adasiba kugabisha abajejwe intwaro bamenyesha ko bakwiye guhindura ingendo bakitaho ubutunzi bw'igihugu.